ino munsi inganyire mu gikoma nyene kwa veterinary ajeje kugira inyama z'ingurube ndibaza ko abwenge ingurube zimeze neza zimeze fresh cyane abavuga ingurube nawe tugoye bamara yo wica ni kuvuga nyine ingurube ntangwane n'imwe fisi imeze neza cyane yego vraiment Hello people, ndabaramukije abarundi mwese aho muri hose kuri mikro muri kumwe na Ami Burundi, inyuma ya kamera muri kumwe na Lionel. Ino munsi twaje gukorera ngaha nyine mu Rubirizi kwabo amararo ko bajejwe kugaburira inka nabingurube. Hari ibibazo bikenye twashaka kumenya kuri bo kuvyerekeye ingorane n'intambanyi baba bacamo mu kugaburira inka canke ingurube. Reka murabibona mu nkurikire. Ciao ciao. sawa Mbega ku mazina yawe ababyeyi bamenyereye cyangwa n'abandi bamenyereye uba witwa nde? James Kayinesi Sinabibaye. Nese ndabihebaye no munsi uri ngaha ku mararo. Twaje ngaha kugira tumenye n'abantu bose bakurikira Burundi Flex TV kugira bamenye. Mbega ujejwe iki ngaha anye ku mararo? Jiba ku mararo nkoze imyaka 15. Nahereye kwitanganika, inka zikiri kwitanganika nkama. Bishika n'isana cyangwa wikoma. Kandi n'isana cyakama. Bwaje nkama nkorera abantu ngenda ndengana nasiyo nkimenya. Hama kuvyerekeye nizihe ntambanyi kwanza urucamwe kwanza kuvyerekeye gukura ngaha anye? Ntambanyi njamwo sinyiki cyane. Ni nkenya gashaka nkorere bumva karambekejeho. Kinkora iyo ngwaye ndivuza akura mu gashaka bose bampemba. Bika dushaka kumenya mbega inka ifungura gute? Inka ya mbere ifungura saa moya baje gukama mu gatondo. Bacha bayiha ibiryo, bayiha ibyo biryo ibihejeje kubirya bahagije bashashaye ubwatsi. Bagize ubwatsi bagacha bahengera nka saa 3 ihejeje bagacha bongera ubundi bwatsi. Saa 6 bagize ubundi ibihejeje gacijyama. Bacha basubira saa 8:30. Saa 8:30 basubira bakama hakirikanye. Kama nka saa 9:30 ubwatsi babuheze. Nkizi saa 10:10 cyangwa 30 bariko bashira ubundi. Mbega inka ikamwa ku munsi ikamwa kangahe? Ku munsi ikamwa kabiri mu gatondo, saa 6 mu gatondo ni ku mugoroba saa 10. Mbega inka ikurakamura amata yayo ivamo litiro zingahe mu gatondo? Bivana n'ukuntu babuhira. Hari inka nka litiro 15, 10, 18 igishingo kimwe akaba ni ikamwa litiro ku munsi. Akaba ni za 6 n'izandwi ivukuntu bawuhira. Hama turabona yuko bariko barakora hajya inyuma mende bintu by'umugano musenyi. Mbega urya uba ari umusenyi canke niki kubera ku bantu batamenyereye ko urya ari umusenyi? Mbega ubabwira iki kugira batahure bijya bariko baragaburira inka? Ivyo bijya se umusenyi ijya ni direshi na ntuze na sondobure na sondo mayisi ijya iva mu bigori bijya abantu bajya. Mbega ni giki ushobora kubwira abakunzi ba Burundi Flex TV bako gutegera kuno mwanya? Akamo ushobora kubwira abakunzi ba Burundi Flex TV bako gutegera kuno mwanya? Kamo no babwira nuko gusa twebwe abantu nk'abantu boroye inka basanzwe bazoroye banakaguma babomora. Kandi bayomoye bariko bahungabanya umutekano w'abakozi kuko inka zitunze abantu benshi. Kandi ahantu hatanguye inka zihatangwa hari ishyamba. Mugaba bose baca biruka. Maze kwirukaho umugambi baca bakora umugambi w'ukomora inka. Mugabo ntibahabije hage bazomora yuko abana babo batunzwe n'amata yazo. Baje bahenze kugabana n'abantu kandi bazisanze ahantu zagiye. Ico kintu rero barabahigarukira. Mbega tubatubona abandi bara baja kwahira inka. Biga burya bwasi burabohereza kugira mu buronke canke bigenda gute kugira mu buronke bwatsi? Burya bwatsi burabohereza bugwa mahera. Barahira bahugwa amafaranga kandi butunze abantu benshi butunze imihingo yose. Nafata ko inka zibazibize icya kabiri muri leta. Kandi zitunze ni benshi. Harimo abigisha abana, harimo abarongora muri zo, harimo abasuma muri zo, harimo apanze muri zo. Tena wanashaka izo nka zifasha ibintu byinshi. Abo bose bibona bafite amabotike, inka zigiye bacabomoka.
baca bahunga bakajyana n'inka aho zigiye hose bajyanye n'izo nka baba bose baca birukanye amaze gushinga amayetaje baca bazumura mugandi ntamenye ko bazisanze ahantu ziba ziri be nk'ubwatsi mca mubwira amafaranga angahe ubwatsi bugwa 4 abugwa 5 bivana n'igihe cy'ubwatsi nko mu gatasi n'ibihumbi 4 mu cyo cyashaka no 6 kandi ivyo biba bishyura abanyagihugu bapima imihingo zose za Gitega iza Kayanza iza Karusi za impingo zose cyinshi mu rwanda hazashijwe muri Burundi bwose kandi bwishi bega inka zifise akamaro kahe inka zifise akamaro kenshi inka zigaburira wese inka zirafasha ibintu byinshi inka nta muntu n'umwe adatunzwe n'inka bose batunzwe n'inka bose bashikirwa n'abantu bato bagashikirwa hama turatubona yuko mbega inka muzigira isuku kangahe ku munsi mu gatondo na saa sita ni ku mugoroba mbega muramuzoza inka urayaha ikintu bita inkuyo ukayihungura neza ikaba nziza ni giki ushobora kubwira abantu z'aba boss bajeje ku ubutunzi bw'inka cyangwa ushobora kubwira n'abandi benshi bashoboye oya abakubatunze inka nakihe kambo ushobora gutera abantu nk'aba boss cyangwa n'abandi bajeje n'abandi bakozi nkawe abakozi dukorana turumvikana ku buryo icyo bakoze cyose tugihurirako kwa usanga databuja tusanga byose nta bintu by'ingwani dushaka kugiranira iyo dufite agashahara hari ubize ingwani twashaka kuguranana agasimba mbega kujya nyene wavuze nkuko muba ngaha anye mwese mukorana hamwe mbega kubagaburaho aba boss babagabura gute muri menya ku mafaranga yancu ngo barabagabura ku mafaranga yabo aba boss bagabura mupatanye kutwibwe bakwandikira 1,400 umunsi wose canke umunsi wose nakuvuga 700 700 mu gatondo 700 agaca kwa mu kwezi mu 1010 arabafasha ibumba wiyanje nyene ukajuko nyene kandi ugasanga urabaye ugiye kwagurinda ivyo ukunda ari byo woro ese ino munsi uri kumiga nga ku mararo tari kumwe n'umuntu ajeje kuraba ivy'inka turi kumwe nga anye ndibaza muko marabyumva ingene ko arababwira ashaka gutera akamo ababosi n'abandi bose na leta ko ariko barakurikira channel yacu ya Burundi Flex TV ni murabe cyo mwufasha abantu bajeje kuraba inka ko turi ngaha nabo urabona yuko ibintu nyene bigoye murakoze uraho ego mbega wowe witwa nde jewe banyita Felix Ndaruzaniye mbega Ndaruzaniye musubire ngaha ku mararo iwanyu mbega twashaka kumenya ari no mazina abavyeyi bakwise Felix ino mazina yanje basi mbwa mu bisanzwe ahanye akazina bamenyereye banyita Bijegeri niko gatazirana abantu ntazira ngaha mbega Rujegeri nkuko abantu bagutazira mbega ujeje ukingaha anye jewe nsanzwe n'umukozi wo mu ngurube nyene nsanzwe ndazigaburira mbega dushaka kumenya ingurube zifungura kangahe ku munsi ingurube bivanye no kungene ivyo zirya zirashiye gufungura kabiri cyangwa ubona bidashoboka ko zifungura kabiri uraziha rimwe ukagirigeza harya mu masaha 6 bariho zigaburira mbega ingurube birakurya ayo masaha nyene bukeye mbega ingurube ifungura ibiro bingahe ku munsi ibiro bingahe ku munsi irashoboye gufungura ibiro 3 ingurube imwe ego mbega nihe akamaro k'ingurube akamaro k'ingurube ni ibintu byinshi urabona barabifungura ziragira n'umwavu bakawuteresha ibitego bakimbura ibitego nyene mbega ingurube imwe iri ku mafaranga angahe ingurube biravana n'ukuntu n'ibingana urumva ntizishaka kunganya amafaranga niki cyo kurya ingurube ikunda cyane ibyo zirya kenshi nk'ahanye ibyo baziha intuze ibisondori ibitoroto irya intuze irya mise y'ibigazi n'irya bijya basigaza nyene byo ku marestora gutyoye
hanini n'ibyo bazigaburira. Ama ingurube ipima ibiro bingahe? Ingurube irashoboye gupima ni jana na bingahe bivanye n'ukuntu n'ibingana. Yego irashoboye gushikana basha ni jana n'itanu basi. Ingurube ya nyuma ibyara twatungaye 13 na 4 gutyo. Iyindi nayo ari ingurube ishobora kubyara utwana 15 cyangwa 14. Yego urumva ntizibyara kumwe, izibyara bubiri butatu gutyonya ugasanga zigiye zirabyara uko nyene ata nyinshi zibyaye n'izindi zibyara nyinshi. Urumva biravana n'ukungene sinzi ahubwo nyene umuntu yobivuga. N'izihe ntambamyi urucyamo kubyerekeye kuraba ingurube? Intambamyi si nyinshi cyane anye iyo twabuze ibyo tugabuza niho usanga ariho bigiye kugorana hanini. N'ahandi ho nta mpambamyi nyinshi ziba zirimo. Nake kamo ushobora gutera abafanzi ba Burundi Flex TV ko gutegereza kuri uno mwanya? Nka kamo batera ndabona nk'igitungwa cy'ingurube nicyororwa nk'ibindi byororwa basi ndoje ndabona bo byorora gusa mugabo bifungura amafaranga kwe. Ku munsi ushobora gutwara amafaranga ngahe ku munsi? Ku munsi urumva bivanye n'ukuntu ziba zingana. Hari usanga zijya 5 10 birenga gutyo bivanye n'ukuntu ziba zingana. Ingurube imwe ikadepanse 10 cyangwa 5 cyangwa zose hamwe? Oya pani nkimwe ntishaka gushikana nkayo. Imwe irashoboye gushikana 15 bibiri gutyo ari imwe ku munsi. Yego. Urumva ingurube idepanshije 2000 ku munsi umuntu nawe? Urumva niho usanga ni gitunga kigoye korora kandi urumva nico kintu hanini cyanyarutse amahera na cyone mugabo bisaba umutahe naho. Wewe ku munsi depansa amafaranga ngahe ku munsi jewe nk'amafaranga depansa ndashoboye gudepansa nk'ibihumbi 5 gutyo. Uba na kandi kamo ushobora gutera abantu kubyerekeye gutunga ingurube cyangwa korora ingurube cyangwa ukuntu abantu boshobora gutunga ingurube? Gutunga ingurube ni byiza ariko urumva bisaba kuba ufise amafaranga nyine ho kugira. Bisaba uba ufise amafaranga nk'umutayoshye ungana gute? Urumva uko ufise uburyo niko ushoboye kubigira. Urumva sinovuga ngo ukoreshe uburyo bwinshi atabwo ubona ufise wowe ukoresha uburyo ubona ufise. Okay, tuzuri kiganiro cyacu kandi urakoze cyane. Ego murakoze nawe. Okay. Biti? Sawa. Uraho? Ndashima. Ego, shaka kumenya kuko ino munsi twaje ngaha anye iwanyu ngaha anye mbega hamwamagara bahita gute? Bahita ku Gikoma. Rero twagendeye ku Gikoma TV ya Burundi Flex TV no musagendeye mu Gikoma. Mbega mazina yawe urabitwa nde? Amazina yitwa Nkuru Philibert. Philibert cyangwa kumenya kuko ino munsi twavuye ya kumararo ku ngurube. Hariya ku ngurube no munsi uringa ari ku ngurube mbora yukurutse ingurube. Mbega ingurube imeze gute? Ingurube n'akabaga karyoshe kandi kameze neza kandi akabaga gasanzwe koroshe. Akabeyi koko ni gute? Kuvuga akabeyi koroshe ni kuvuga n'akabeyi katazinze cyane. Mbega brochette imwe y'amafaranga ngahe? Brochette imwe y'amafaranga 1000. Ndashaka ubwire abakunzi ba Burundi Flex TV mbega inyama y'ingurube imeze gute? Inyama y'ingurube n'akabaga nyine koroshe kameze neza ndetse imbere benshi baranagakunda. Nakeka mushobora gutera kubanka inyama y'ingurube. Kuvuga nk'umuntu yoba akanka ashaka kujya neza na neza yozera akajya gaciye mu mavuta naje usanga kameze neza usanga batafise umutima ko kajya ariko aragafungura. Mbega inyama y'ingurube ushobora kwiteka mu mazi cyangwa ukayikaranga? Yani kuvuga inyama y'ingurube yitetse mu mavuta niho usanga iryoshe. Ukayikaranga nyine? Muco usanga iryoshe. Mbega kukeneye kugura inyama y'ingurube akeneye kugura ku kilo ikiro ranga inyama y'ingurube? Ikiro cy'inyama y'ingurube n'amafaranga 9,000. Urumva inusu n'ubu ni 5. Rero cyo mutera kamo kuba mbega nuko ugeze ahantu banka inyama y'ingurube ko kuvuga inyama y'ingurube nabi kuri uwo byumvise mu zidandaza nka uzi
uzirirwa mu mega ubabwira gute ni kuvuga nsanze nkariko barayivuga nabi ndabagira ati burya utazi umutawunyaka hama dushaka kumenya mbega inyama y'ingurube ushobora kwiraza muri firigo inyama y'ingurube aja muri firigo nta kibazo yigera igihe yego kandi icyo abantu batazi ko abantu baba bavuga ati ingurube imeze nabi ingurube ngo ushize kwirima ngo ukibura ishitangwa gusohora inyo mbega nibyo cyangwa si ibyo abijya bavuga n'ibyo ububesha none giko ushobora kubabwira kubera wowe uvuga ko ari ububeshi abantu bavuga yuko inyama y'ingurube ushize kwirima ukibura nawe uvuze ko ari ububeshi mbega ni giko ushobora kubabwira abantu baba bavuga ati inyama y'ingurube ushize kwirima ukibura ni ukuvuga wowe ushaka kumenya ko ari byo yego hanyuma akagenda akagerageza kwirabura ko ari byo nuko atari byo niyo mpamvu urazikingura irimaho nkashyiraho ikakibura ndibaza ibyo byose ni ububesha kubera mu kuziga mbora yuko bashyira ku irimaho mu kuziga zimaze kugira zamaze kotswa cyangwa guteka bakashyiraho indimu kuba bavuga ko ngushize ko ikiri mbisi ni kuvuga naho ushobora kwenda ntaciba iguma kujya nyine yari isanzwe imeze nakiye kamo ushobora gutera abafansi ba Burundi Flex TV ko gutera kuri mwanya ni kuvuga kugira ngo bamenye amateka yako ni nkuko baza bagafungura bagenda ahandi hantu bagafungura kumviza ukuntu kameze wabwira abateka y'ingurube imeze ngo ubona akabaza keza koroshe kadasaba na kirida mu bisanzwe none ko ufise kirida wewe kirida mu bisanzwe wumva nk'igeza ndi ku tundi tuntu tuba twahoze mu menyo nyine kutuzi tugufa nyine dusanzwe aravuga ati nyama y'ingurube ngo gushite muri sense ambega n'ibyo sivyo ni kuvuga n'akasoho sakaraba kuba buryo bw'abantu butangana gerura ko gushite sense brochette wumva ibishanza agasoso n'agakoro ari na poste igihumbi brochette y'igihumbi nayo bari umusoso gusa ya 2000 nako na 2000 bafasha umusoso wonyine umva irobo ingurube ko nareba abantu urashitse ngaho kubasaba irobo mbega irobo amafaranga ayi ni kuvuga n'ibihumbi 2300 umusoso gusa atayisanzwe yego yes ari no gusa inganye mu gukoma nyine kwa veterinary ajeje kugira inyama z'ingurube ndibaza ko abwenge ingurube zimeze neza zimeze fresh cyane abavuga ingurube nawe tugure bamara yo wica ni kuvuga nyine ingurube ntangwane n'imwe fisi imeze neza cyane yego vraiment okay ciao reka turagize ikiganiro cyacu urakoze cyane sawa sawa